iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Ndabaye kaze rero aho muherereye hose mwe muri nga mu gihugu cy'u Burundi, mu manuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, hanze imbere z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Namakuru tuza kugaruka ahanini kuyavugwa mu gisata ca politike, kandi nanone tukaza kugaruka ku banyepolitike batandukanye, yoba abahunze igihugu ndetse n'abakiri mu gihugu kandi banafise inguvu mu butegetsi buriho muri iki gihe burongowe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Nubundi ntituza kuja kure y'igenekerezo y'umunani ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2024 aho imyaka ine ishize wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Perezida Nkurunziza yitavye Imana. Bamwe bati ese Perezida Nkurunziza yoba yarishwe niki? Ibi vyose turaza kubigarukako. Bamwe bavuga ko yishwe na COVID-19, abandi bakavuga ko umutima wiwe wahagaze giturumbuka. Gusa hari vyinshi tuza kubageza ko muri ano makuru mu buryo burambuye, aho hari umwe mu banyepolitike bakomeye mu butegetsi buriho kuri ubu kandi begere cyane umukuru w'igihugu, yavuze ko ubwiwe Perezida Nkurunziza kwigerekerezo ya mbere ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 yoba yaramuhamagaye barahura. Gusa mu kumutumako ngo amajambo Perezida Nkurunziza yasa n'umubwira vyasa no kumusezera. Uyu akaba arabimenya ari inyuma y'iminsi ndwi ari uko Perezida Nkurunziza amaze kwitaba Imana. Nimugihe kandi hari n'umuganga wo mu bitaro vy'Ikarusi, mu bitaro natwe turashoboye, ibitaro bigwariramwo abategetsi batandukanye, we yivugiye ko mu bipimo bakoze bimwe vyerekana ko Perezida Nkurunziza yari afise coronavirus ku rugero runini, ariko kandi ngo mu bipimo bakoze barabonye ikindi kintu batatahuye icarico. Ibi navyo tukaza kubigarukako. Nimugihe kandi Godefroid Niyombare yahoze arongoye inzego z'umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'urwego rw'iperereza, nawe mu myaka ya Perezida Nkurunziza. Muribuka ko Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko igihe Varisito Ndayishimiye yarondera ivya General Niyombare yohereje intumwa zikaja kubonana nawe i Kigali. Godefroid Niyombare we akavuga ko akibona abo ba generali bari izo ntumwa zari zarungitswe na Perezida Ndayishimiye zikaba zari intumwa z'aba generali. Amakuru dufise akemeza ko icambere ngo General Niyombare yo barabwiye izi ntumwa z'aba generali bari bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu. Ati ndabona mwarakoze ivyatunaniye, babiri mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Abo babiri ngo yavuga hakaba harimwo Petero Nkurunziza ndetse na Adolphe Nshimirimana, mu gihe uyu ari mu buroko ari General Arengiyome Bunyoni. Bob Rugurikawe inkuru yisi inkuru yibanga kuko n'umuyobozi wa RPA Bob Rugurika warabivuze ku mugaragaro muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023, aho Bob Rugurika yemeje ko Perezida Nkurunziza yishwe n'isumu. Yaranavuze ko kandi afise ivyemezo bikwiye, aranavuga ko iryo sumu ryo baryazananye mu gihugu ca Tanzania. Nimugihe kandi ivy'umupfumu Emmanuel Ntikazohera avugwa mu rubanza rwa Bunyoni, nawe mu makuru dufise ndetse yanatangajwe na Pacifique Ninahazwe n'ama audio afise yemeza ko Emmanuel Ntikazohera yiyemerera ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe uburozi. Nawe nyene mu vyo yemeje ko ubwo burozi yoba yarakoresheje bwavuye mu gihugu ca Tanzania. Bamwe bati ese umupfumu Emmanuel Ntikazohera yoba yaribeshe kugira ngo Bunyoni afatwe? Ese ninde yungukiye mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Ibi vyose tugiye kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje cikanwa nadushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze mwidonido y'ano makuru. Kwigenekerezo y'icenda ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 hafi saa 10 z'umuhingamo, umunyababanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye yarasomye itangazo rimenyesha abarundi ko Perezida Pierre Nkurunziza yari yaraye apfuye mu bitaro natwe turashoboye vy'Ikarusi.
Ku kijanye n'icisho umukuru w'igihugu Prosper Ntarwame yavuze ko Perezida Nkurunziza yari yinjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya gatandatu ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020. Yavuze ko bukeye amagara y'umukuru w'igihugu yari yifashe neza aranaganiriza abantu, hanyuma kuwa mbere umutima uca urahagarara giturumbuka. Yaranavuze ko abaganga bagerageje ubuhinga bwose ngo umutima usubire gutera ariko bikanka. Itangazo rya leta ryagumije ibibazo byinshi mu Barundi. Ese Perezida Nkurunziza yaragwaye iki? Abantu bose mu gupfa umutima urahagarara, none wa Perezida Nkurunziza wahagaritswe n'iki? Perezida Nkurunziza yari akiri muto, imyaka 55, akaba yari umugabo akomeye kandi akora siporo nyinshi. Ese uru rupfu giturumbuka rwaje gute? Mu mwanya muto mu butegetsi harakwiragijwe ibihuha ko Perezida Nkurunziza yahawe ishano na bamwe mu batutsi bari bamwegereye cyane, harimo chef adjoint du protocole d'etat ndetse na chef de l'intendance du président. Ivyo bihuha vyahagaze kubera umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubwiwe yasavye ko boreka kwambika ibara abizigirwa ba Perezida Nkurunziza, akaba aravuze ko abo bariko barabesherwa aribo nyabona bamuryamye ko mu bihe bikomeye. Uru rupfu rukaba rwarashitse umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuza muri Kenya, aho ibinyamakuru vyo muri Kenya vyamenyesha ko Denise Nkurunziza n'abagiye bamuherekeje bose basanze bafise coronavirus. Ivyatumye benshi bibaza ko na Perezida Nkurunziza yoba yarishwe na coronavirus. Ico gihe hakaba hari muri cagiye leta y'u Burundi yavuga ko ikirere cy'u Burundi gikingiwe. Umuvugizi wa Nkurunziza yavuga ko Imana bashize imbere akingiye u Burundi na coronavirus. Perezida Nkurunziza akaba yarapfuye inyuma y'iminsi 19 atowe umusubirizi wiwe Varisito Ndayishimiye yarasigaje amezi 2 ngo yimikwe. Gusa imbere gato y'amatora Perezida Nkurunziza yari yatoje itegeko ridasanzwe rimwita imboneza yamaho. Iryo tegeko rikaba ryaramuha icubahiro kidasanzwe n'ubushobozi butabaho mu ibwirizwa shingiro. Hakaba hariho rero ibibazo bihambaye vy'igihugu yogumya bazwa imbere yuko bifatwamwo ingingo. Muri ivyo hakaba harimo ibijanye no gucukura ubutare. Perezida Nkurunziza yari yategetse Varisito Ndayishimiye abantu bategerezwa kugena mu mabanga ahambaye. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bukaba bwaboneka ko buzoba buboshwe kandi bucunzwe cyane na Nkurunziza. Benshi kandi muribuka ko bimwe mu vyo Perezida Varisito Ndayishimiye yahise afata mu minwa agishikira ubutegetsi ari aya masezerano ajanye nayo gucukura ubutare ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko nababwiye mu mfunyapfunyo hari nayo y'umugenzi wiwe uti Nkurunziza yaransezeye. Umwe mu banyepolitike bakomeye bari begereye cyane umukuru w'igihugu yabwiye Pacifique Ninahazwa ati ku munsi wa mbere, hakaba hari ku munsi wa mbere igenekerezo ya mbere ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020, Petero Nkurunziza yarantumye ko uti ico gihe naramwitavye shise hariho icantangaje. Ntiyanguye mu nda nkuko yahora bikora, no mu kwicara agiye kure yanje buke buke sinamukoze ko. Yambwiye amajambo atangaje cyane. Yambwiye ko amamagaye kugira nshimire ivyo namufashije. Yaranyibukije ibihe byinshi twaciyemwo, hanyuma mu kunsezera yambwiye ko tutazosubira kubonana. Ico kintu nagumye ndaciyumvira ko igihe kinini. Mu bisanzwe Perezida Nkurunziza ngo yaragisigaje amezi hafi 3 yo kurongora igihugu. Uti sinumva impamvu yari kunshimira ataraheza gutwara. Ivyo kunsezera vyo nari nibajije ko tutazosubira kubonana akiri umukuru w'igihugu. Nguko yabivuze kandi ni nako vyagenze, nitwigeze dusubira kubonana mu ndwi imwe gusa yarapfuye. Yo ndavyiyumviye ko mbona umengo yaramenye ko yimirije gupfa. Nimbwiye kandi nkuko nababwiye mu mfunyapfunyo umuganga w'Ikarusi ubwiwe yivugiye ko ibipimo vya ico gihe vyerekanye ko Petero Nkurunziza yarafise coronavirus yo ku rugero rwo hejuru. Ariko kandi ngo mu bipimo bakoze barabonye n'ikindi kintu batatahuye icarico. Uti naraganiriye n'abaganga bafise ico bazi ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Umwe ni umugenzi wahamagawe gutabara Nkurunziza hejeje gucikana. Uyu muganga twaganiye nawe yaragwaye coronavirus mu gihugu ca kure. Yagize ati jewe ndemeza ko Petero Nkurunziza yishwe na coronavirus. Jewe naragwariye coronavirus mu gihugu ca kure ariko gifise uburyo bukwiye. Umaze kuremba wagira ikibazo cyo guhema bakakwambika ico uhemeramwo bita respirateur. Ngo carazira kwambura respirateur. Iyo banyambitse respirateur yari ifise umugozi muremure.
ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika nkaja koga atankomanzi. Umaze kwambara respirateur bwaca umerewe neza mu mubiri ukamengo wakize, ugatangura kwandikira abantu kuri telefone. Uti ndavye uko bavuga ivya Nkurunziza vyagenze numva bihuye cyane n'ivyabaye ku bari bagwaye coronavirus. Nkurunziza nawe yambaye ikimufasha guhema, ngo nayo mpamvu ku munsi w'Imana igenekerezo y'indwi ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha abantu. Ariko nkuko navyumvise ico bamwambise cari gifise akagozi kagufi cyane, ngo ntiyashobora kwiyunguruza acambaye. Aho kuwa mbere mu gatondo Perezida Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, acarambura kimwe kimufasha guhema, agenda mu cumba carimo toilette. Gabamucunga bari hanze, imbere y'icumba gwariyemwo bagiye bumva urwamongogi. Umukuru w'igihugu yaraguye hasi. Uko bimeze wiyambuye kirya cuma kigufasha guhema mu minota idashika n'itatu, oxygene iraguheramwo yose, iheze uca ucikana ubwo nyene. Ngo niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira barashikaho yaguye, yari yamaze gucikana. Ministre Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakore ivyo kumufasha gusubira guhema, ariko kari kabaye. Rero niho batuma ko vyihuse umuganga w'umuhinga i Bujumbura banamuha indege y'akajugujugu imujana i Karusi. Ashitse abonye uko Nkurunziza ameze n'ivyo bariko barakora vyo kumufasha gusubira guhema, yarumiwe. Niko kubwira Dr Tade Ndikumana ati mushikiranganje, koko wewe uri muganga ntubona ko umuntu yacikanye kera? Mushaka mumuvunagura imbavu ngo muriko muramufasha? Aho hari hahize amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Utinjewe ndemeza ko yishwe na coronavirus, ibindi sivyo. Ibi ni ivya mbere bitangazwa n'umwe mu baganga, gusa nawe yaragwariye coronavirus mu bihugu vya kure. Uwundi kandi umwe mu bahinga bakora mu vyo gupima ingwara, umulaborante yakora muri laboratoire yo mu bitaro vya Karusi, natwe turashoboye, yagize ati twebwe mu kuzana umugwayi baraduhishije umugwayi uwariwe. Ico bikoze twarabona ko ari umuntu hambaye cyane kuko bari bamuhebeye igice kinini c'ibitaro. Twarabona abajejwe umutekano benshi, byari ibintu bidasanzwe. Ariko kubera ari ibitaro vyari bisanzwe bivura abakuru, ntitwashoboye kumenya ko ari Petero Nkurunziza. Uti ico gihe baratuzana ibipimo vyo mugwayi ngo tubisuzume, vy'ukuri coronavirus yaraboneka ko ari nyinshi. Ariko rero turiko turapima twarabonye ko amaraso yiwe arimwe ikindi kintu tutazi. Kugeza ubu ntitwigeze tumenya ico kintu kindi cari muri ayo maraso. Ikindi cadutangaje nuko mu nyuma batubwiye ko ikiziga ciwe cononekaye mu kanya gato, ariko vyo ntaco ndabizi ko kuko sinakibonye jewe. Inkuru ivuga urupfu rwa Perezida Nkurunziza, Pacifique Ninahazwe we akavuga ko yayironse saa 8 aho kuwa mbere nyene igenekerezo ya 6 kwezi kwa Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Ngiyo nkuru yatinye kuyandika ku rubuga rwiwe rwa Facebook, aho kuko uwayimuhaye yari ukorana na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Ku mugoroba ngakaba kandi yari yaronse ubutumwa ahawe n'umwe mu bacungera umukuru w'igihugu, nawe nyene yamubwiye ko bamaze kuva i Karusi kubera umukuru w'igihugu yari yapfuye. Umwe mu bajenare bahoze bagwana muri CNDD-FDD nawe akaba yarahaye Pacifique Ninahazwe ubutumwa bukeye mu gatondo ka karati n'ikiziga ciwe caraye muri moruge, Nkurunziza ntakiri muzima. Izo nkuru ngo zari zitangaje kubera ubutegetsi bwo bwaguma buhakana. Nimbwiye ku mbuga ngurukana bumenyi cari igipfungu. Bukeye umuyobozi w'iradio RPA Bobu Rugurika yaravyubahutse kuvyandika, ariko abavugira umukuru w'igihugu bakamera nk'abamubeshuza. Rero hafi saa 10 z'umuhingamo niho Prosper Nahorwamiye yava atangaza urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Amasaha ashika 30 yaraheze leta itarabwira abarundi ko ata mukuru w'igihugu bafise. Nako kandi ari ntahe y'umwe mu nzego zijejwe umutekano. Uti urupfu rwa Perezida Nkurunziza rurafise ibinyegezwa bikomeye. Hariho abari bajejwe umutekano wiwe, cazira ko habura n'umwe muri bo abari hafi yiwe mu gihe umukuru w'igihugu yaba ari mu Burundi. Abo ni nka Colonel Ndundi yarajejwe batayo ya mbere yo yakingira umukuru w'igihugu, akaba ari na Majoro Noel Banyiyenza ko yarajejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Gicatangaje ningene urya wa gatandatu igenekerezo ya 6 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Nkurunziza ari Ngozi, bose bakaba bari Bujumbura. Hari inyifato bagize zitangaje uwo munsi.
uti sinipfuza ko ivyo zomenyekana ubu vuba, ariko ni vyiza ko bimenyekana, abarundi bazabimenya buke buke. Ngo nimba hazobaho amatohoza ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza, abazoyakora ntibaze bareke gutohoza inyifato z'abari bajejwe kumucungera uko bigenjeje hagati y'amagenekerezo ya 6 ndetse n'igenekerezo y'umunani ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020. Ngo vyaraboneka ko bari bamuhevye kandi ko hari ikintu bari bazi kiza kuba. Nako kandi ngo Generali Niyombare uti twebwe twari twipfurije Nkurunziza kava ku butegetsi akaruhuka afise icubahiro, abandi bo bamwihishe ko bamutegurira urupfu. Aya majambo nayivugiwe na Generali Niyombare ngo bwari kaganira na Pacifique Ninahazwe. Generali Niyombare yemeza ko yafata Perezida Nkurunziza nk'umuvukanyi we kandi yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyene, aramwereka ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu kikanakwegera Perezida Nkurunziza. General Niyombare mu byo yibutsa ko bakiva mu ishamba yabaye muhera kwa Perezida Nkurunziza kandi ko bari bakundana cyane, akavuga ko urwo rukundo rero rwamutumye kuvugisha ukuri naho yarazi inkurikizi zavyo. Aho ahanuriye Nkurunziza, General Niyombare yaciye akurwa mu mabanga mu minsi 2 gusa. Kuba yaragiye imbere mu gutembagaza Perezida Nkurunziza ku igenekerezo 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015, General Niyombare akavuga ko yabikoze ku buryo bwa nyuma yarasigaranye bwo gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi we Petero Nkurunziza. Yagize ati twari twifuza ko habaho amatora meza, hanyuma Nkurunziza akaruhukana iteka nk'uwahoze arongoye Burundi. Ngo ivyakurikiye mwarabibonye, abandi bo bahisemwo kwiyorobeka biyegereza Nkurunziza ngo baramukunda, baca bamutegurira urupfu. Ngo ninde yohenda abarundi? Ngo none barya abajenero bose sibo bari bamwandikiye bya kete ry'umucanwa muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014. Barya bose ntabwo bari bashigikiye ko abandanya ikiringo ca gatatu, ariko bahisemwo kwiyorobeka. Igihe Perezida Ndayishimiye yarungika intumwa z'abasirikare kuraba General Niyombare mu Rwanda, amakuru dufise akemeza ko icambere General Niyombare yabwiye intumwa z'abajenerali bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu. Uti ndabona mwarakoze ivyatunaniye, babiri mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Ayo majambo ya General Niyombare asa nayo Gaston Sindimwe hari icegera cambere ca Perezida Nkurunziza yaratangaje mu kiganiro yahaye Mukubito TV. Gaston Sindimwe akemeza ko ikibazo cabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 cari hagati ya Perezida Nkurunziza n'akarwi k'abasendede FDD bari buzuye inyota yo gukura Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana ndetse na Alain Guillaume Bunyoni. Gaston Sindimwo nawe nyene yibukije iryo kete ry'abajenero basendede FDD ryo muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014, ariko Sindimwo ntavuga icishe Nkurunziza, bakavuga ko Nkurunziza yamuherutse akomeye hanyuma akubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Inkuru Bob Rugurika yitangarije. Bob Rugurika ubwiwe yivugiye ati Nkurunziza yishwe n'isumu yahawe n'abari bamwegereye. Iyi si inkuru y'ibanga kuko umuyobozi wa Radio RPA yabivuze ku mugaragaro muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023. Bob Rugurika yaremeje ko Perezida Nkurunziza yishwe n'isumu. Yaravuze kandi ko afise ivyemezo bikwiye, anavuga ko iryo sumu ryazananye muri Tanzania. Bob Rugurika ntiyengeshanyije kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza aryo rivugwa mu mwiherero w'urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni hageze kuruburanisha. General Bunyoni ku caco kugerageza kuganagura Perezida Ndayishimiye yakoreshejwe amangetengete, kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'u Burundi rurabeshuza Bob Rugurika. Hari ibanga rikomeye kandi riri mu rubanza rwa General Bunyoni, na cyane mu gihe aburanywa mu ibohero ubuherutse. General Bunyoni yaranasavye kuburana ku mugaragaro kugira abarundi bose bamenye kuri, ariko sentare yaravyanse. Narivuganiye Pacifique Ninahazwe ati narivuganiye n'ufisi ibanga ry'uyu mupfumu kandi ndamaze kuvyandika kenshi, tisinkekeranya ko bimwe mu vyo mfise na sentare itabihawe. Bunyoni yagirizwa ko yahaye impera umupfumu Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi kugira yice Perezida Ndayishimiye yakoresheje uburozi, ariko sentare ntiyemera gushira habona kongera umupfumu muri komine Butanganzwa mu Ruyigi yari gushikira Perezida Ndayishimiye. Sentare kandi ntiyemera gushira ahabona imigenderanire yo biriho hagati ya Emmanuel Ntikazohera na Perezida Ndayishimiye. Sentare ntiyemera gushira ahabona impamvu General Bunyoni yemeye ko Emmanuel Ntikazohera afise ubushobozi bwo gushikira Perezida Ndayishimiye. Ibi vyose tuzobigaruka ko ku munsi w'ejo makuru tuzobashikiriza. Ndetse hari n'ikindi gice c'iyi nkuru tuzobagezako.
ndetse n'inahe y'umupfumu Emmanuel Ntikazohera, byose mukazovyumviriza ku munsi w'ejo. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda kugira ngo utoje cikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho barereye hose kugira ngo kandi nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV, Imana ibahezagire.